Ndabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana. Numva twofata kano kanya keza ko kugira ngo dusangirane amajambo y'Imana, ubugira kandi n'amajambo y'Imana atwereka ubushobozi bw'umwami twizeye, n'amajambo y'Imana atwereka ubushobozi bwa Yesu Kristo, n'amajambo y'Imana atwereka Petero na Yohana bari bigiriye gusenga, ariko bashitse kw'irembo ryitwa ryiza bahasanga ikirema camugaye kuva kikivuka, ariko mw'ako kanya ico kirema cari cicaye gisegerereza aho hantu gisaba umuntu wese aciye ngaho hantu, hama kiraheza kirabasaba, ariko nabo baca baramubwira ati duhange amaso turabe. Arabaraba yiteze yuko bagomba bamuhe amafaranga, bagomba bamuhe ibindi bintu, ariko icakoretse mw'ako kanya ugomba ucumve n'inkuru nziza. Turashobora kuyibona hano mu gitabo Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 3 duhereye kuno murongo wa mbere kugera ku murongo w'10, hari inkuru nziza itwereka icakoretse ako kanya ico kimuga cariko kirabasaba, n'amajambo meza cane y'indemeshanyo atwereka ubushobozi, atwereka icakoretse yuko bwari ubushobozi bw'Imana bwaciye bwigaragaza aho hantu Petero na Yohana bakiza ikirema. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe co gusenga, nico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterurwa bakamushira kw'irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Igikorwa yari afise cari gusega abinjira mu rusengero. Uko bukeye uko bwije bama bamutereka ngaho hantu ajejwe gusega gusa, nta kindi. Ntiyaza ngo aje gusenga, yaza azanywe no gusega gusa, ariko ivyakoretse ugomba uvyumve neza muri kano kanya keza. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bo na Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashirako umutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo mfise. Ivyo yari yiteze ko bagira bamuhe, akibashirako umutima baca baramubwira ati ivyo nyene uriko urashaka ku mutima wawe uvuga ati ibi nivyo nshaka, ivyo ntavyo dufise. Turabandanya gatoya, ariko ico mfise ndakiguha mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Haleluya! Mwumvirize ico bamuhaye. Mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Wumvirize ivyaciye bikoreka mw'ako kanya, wumvirize ivyaciye bigenda neza, wumvirize ivyaciye bikoreka mw'ako kanya nyene. Bakimubwira ati mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, va hasi. Wumvirize ivyaciye bikoreka.
Petero amuhanga amaso, bo na Yohana aramubarira ati nutambuke. Abashira ku mutima agira ngo hari nuturabe. Reka nsubiremo mu murongo, gashake mere ku murongo wa gatatu. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bo na Yohana aramubarira ati nuturabe. Umurongo wa gatanu. Abo abashirako umutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mw'izina rya Yesu Kristo umwami, mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Hari ubushobozi yemwe, ariko bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru. Ega we ntiyatambuka uko abandi bariko baratambuka, we yatambuka yiterera hejuru, kuko abonye ikintu gikoreketse mw'aho kanya. Abonye ikintu cari gikoreketse, ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, asegerereza. Barumigwa cane, batangazwa n'ibimubayeko. Aya majambo n'amajambo azaturemesha, atwereka ubushobozi bw'Imana, n'amajambo atwereka ubushobozi buri mu mwami twizeye, n'amajambo atwereka ubushobozi bw'umwami wizigiye. N'Imana ishoboye byose, n'Imana atakintu na kimwe kinanira, n'Imana ivuze rimwe gusa irategeka. Hari Imana twizigiye, hari Imana ishoboye byose. Ndumva aya majambo yogera ahagukuye n'ahagushikanye mu buryo kwizera Imana. Wumve wizeye Imana, ushikamye, unezerewe, uvuga ati Imana yanje ndazi ko ishoboye byose, isaha n'umwanya byose irabikora bishize. N'Imana ishoboye byose, n'Imana ituzigama. Aya majambo numva yogera ahagukuye n'ahagushikanye, ukumva yuko Imana ishoboye byose, ukumva yuko Imana wizigiye ishoboye byose, ata kintu na kimwe gishobora kwinanira. N'amajambo meza cane turiko turasangira. Wewe nawe wari wafashe kano kanya ko kuyumviriza, ndagushimiye. Imana yo mw'ijuru ikurabe ryiza, igire ico igukoreye mw'ino sana kano kanya, igire ico igukoreye nawe wibuke, umenye yuko hari ico Imana igukoreye, ubone ico Imana igukoreye, imbere ikinakwereke. Reka icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana yaturemye, icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana igenda ituzigama ku munsi. Imana irushirize kukuzigama, Imana irushirize kutuzigama, Imana irushirize kubana nawe, Imana irushirize kubana nacu. Mwarahezagiwe, mugire umugisha aho muri. Ndabipfurije kwama mwubaha Imana muri vyose. Shalom.